Ukeneye kumenya kahise ku Burundi, imico n'imigenzo y'abarundi baho hambere. Kurikirana ikiganiro umuganda w'indanga. Umuganda w'indanga ni ikiganiro kituyagira ibijanye na kahise ku Burundi, imico n'imigenzo y'abasokuru bacu baho hambere. Ibicurarangisho kavukire, umuduri, ikembe, idonongo, amazina y'ubuhizi, y'uruhigi, ibicuba, kubonekesha, kwiyamiriza, hamwe n'indirimbo kavukire n'utugenegene twaho hambere. Bishaza bitunga we mbaza nuzurwa mutwigire harageze kamaramba nuzurwa muhe mbaza nuzurwa muhe. Amahoro mwebwe mwese muriko muradukurikirana muri mu mihingo itandukanye igize impande zine z'isi. Amahoro mwebwe mwese muriko muradukurikirana muciye ku murongo wa FM 100.4 nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi nkaya mango, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro umuganda w'indanga, aho twakira canke tukagendera indanga ngo ziterera umuganda mu bintu bitandukanye maze tukahungukira byinshi. Jewe Fulgence Twagira Yezu ni je ndakiremesha, ndabahaye ikaze. Umuganda w'indanga ni ikiganiro kituyagira ibijanye n'akahise ku Burundi, imico n'imigenzo y'abasokuru bacu baho hambere. Mano bishaza biduga we mbaza nuzurwa mutwigire harageze kamaramba nuzurwa muhe mbaza nuzurwa muhe. Nkuko rero nari mpejeje kubamenyesha, twamaze kugera muri wa mwanya w'ikiganiro umuganda w'indanga, aho isamiriza Isoko FM yagendeye mu ntara ya Karusi muri komine Gihogazi, umutumba Ruganira, aho tuhasanga umutamakazi ari nawe aje kutuyagira ku bintu bitandukanye kugira ngo twiyungure ubumenyi. Nyoko mwaramutse? Twaramutse neza. Murakomeye? Turakomeye buke. Nyoko urashobora kuramutsa abakunzi b'isamirizi abariko baradukurikirana? Ndabaramukije mwese ko muri abakuru muri ico cuma, ndabaramukije amahoro mwese. Murakoze cyane. Nyoko urashobora kwidondora abariko baratwumviriza, mbega witwa nde? Leocadia Yudita baracegetera. Leocadia Yudita baracegetera. Amazina ni menshi. Ni menshi nyene. Baracegetera none sindaritaho we ryo barisobanurike. Ni baracegetera kubera iryo zina naryiswe kubera impfu zakarira abavyeyi banje. Wagiswe kubera ko impfu zakarira abavyeyi. Abantu bamutwenga ngo baramiza ngo marike. Ngo abana baramiza marike, ngo burakeye inka irapfuye, burakeye impene irapfuye, ngo nyamba ngo ari amarika bibuganiza. Ibyo bintu. Ego. Uko niko byagenze, iryo zina cyo cyapfuye. Iryo zina nico ryavuyeko. Mbe none Ganyoko, baracegetera ni mwenende? Mwene Matiyasi Sindayigaya na Rosaria Ndahondereye. Matiyasi Sindayigaya nawe ni mwenende? Matiyasi Sindayigaya sintegera se wiwe kuko najewe navutse sogokuru atari hari. Wavutse sogokuru atakiriho? Yarapfuye. Wavutse ryari none? Mu 42. Mu 42? Si vuba? Hari ku mwami nde? Mwambutsa. Hari ku mwami Mwambutsa. Uyu munsi ufise imyaka ingahe? Nayo ntegera. Imyaka ufise no munsi ntuyitegera. Ariko iyo bari mu myaka nka 80 kuduga. Ariko ndakuravye mbona umenga iyo myaka wariyo duke kumenga iyo myaka ntiwo wishikana. Mu kuyishikana narutse ntanywa gwagwa. Urwagwa niko rubasha gukosoma. Bararunywa naje nkinywera amata uko nisomye inzoga nacandibwa. Ndankura gutyo rero nguma ntinya urwagwa. Nico gituma ufise akabiri karenze. Uboneka nk'umuntu atarashikana iyo myaka. None ufise abana bangahe Ganyoko? Abo wabyaye we ubwawe wivyariye mu nda? Nabyaye abana 9. Uwa mbere yaciye apfa atarakura. Abandi bapfuye bakuze ni hapfuye amaze gupfa 2. Ubu abakiri bazima ni bangahe? Ni 5. None ko hapfuye 3. Ego.
ubu ntiyasigaye batanu. ubu abakiri bazima ni 5. Abuzukuru nabo wowe ugezemwo urabana? Naho ibido zoba 3 ntizobahwanya. Ni benshi. Ni benshi cyane. Nyoko twebwe rero twakugendeye ni isamirizi Isoko FM yaje kugira ngo uyagire abakunzi b'isamirizi wongere uyagire abarundi muri rusangi ibintu bitandukanye haba ku vyakera no kuvyubona ubu uyu munsi ndetse ku ndero y'ugwaruka turabe mbega amajambere twoba dufise uyu munsi hari ico yoba yarongereje bivanye nkamwe bwe mwabayeho muri iyo myaka yo mu 1940 mumaze iyo myaka 80 murafise ibintu byinshi mwabonye bitandukanye n'ivyo twebwe tubona uyu munsi. Ndagira ngo rero navyo ushobore guca ubituyagira. Watubwiye ko wavutse ku mwami Mwambutsa mu 42. None Ganyoko, ugereranije ico gihe waruka n'uyu munsi ni giki ubona cyo bacarahindutse? Ibyahindutse ni byinshi ibyo mbona. Byahindutse ni byinshi, amajyambere agiye ariyongera kuko ubwa mbere na mbere n'icyo cy'ubwenge babara impuzu z'ibiti. Nazimangu narayifashe. Nawe Mangu warayifashe? Narayifashe ngoma impuzu z'ibiti. Ego. Hajya usanzwe nawe usanzwe warakoze izo mpuzu? Naratodagura nyene iby'umwana. Ariko ngira ngo nka so wawe yoba yarasanzwe abikora? Yahora abikora nawe nyene. Mu kwambara impuzu bafata igiti cy'umuhuru bakabadagura sigaye bakomora bakadodagura n'imangu. Bakajamwo bakaziga mu rushanga. Ego. Bakaceceza ugasanga impuzu zirabereye zirafise amabara. Baraziziga. Bagafata ibintu bamija ko bigasezika. Ego. Ega nkuko wabivuze ndumva ko utari wavuba warabonye nivyo byose. Naho nyene narabibonye. Warashoboye no gukoma impuzu? Narayikoma nyene kubera ndiko ndisinatira mbona abandi bazikoma. None nkizo mwoba mwarakoma nko muhira nk'abavyeyi bawe canke mu kibano barazigurisha nizo biyambarira cyane? Nizo biyambarira bonyene. Ariko hariho nabandi baba barakoma izo kugurisha? Washaka byiza cyane yata mu isoko. Mu isoko barazigurisha? Bakazituma nk'umuntu barabarira nk'uko babarira izuba. Ego. Impuzu bagakenyera gutya imbutano. Impuzu umukenyero bagakenyera gutya akazingira ukamenya n'imbutano nyene. Nk'uko kwiza impuzu z'uyu munsi nyene? Ego. Bagakenyera ugasanga punta naberewe. Iyo miringa narayibonye. Mama. Ego. Ibinyerere vyagira bena. Hanyuma agashiramwo n'umuringa. Ego. Ngo ngende hari umwana yikinagura ngo agiye kuryama nkidudura kuri nyamuringa. Gacha numva harabyinje ntuye ko gatwe. Ego. Ko niko bi. None ko ivyo bakunda kutubwira ko vyaronka abantu bifise ngera mu muryango nawe mwari mwifise cyane? Bari namaka. Ego. Hari n'inka. Aho narinda ndeka kugwa bayoga nari kureka kugwa kandi numva nshaka. Nuko wacuronka amata kwiye? Naronka amata. Wacuronka amata kwiye akaba ariyo winywera? Ego. Muga gukura kuzana byinshi narayitwaririje inzoga ndateba ndayinywa. Wahavanye uyinwa? N'ubu rero uranywa iyo nzoga? Ndanywa dikeyi. Twabatamakazi nyene? Wenda ni nkiri muto. Yaranjana ngo ngiye njanye kwibare kumpa inzoga. Akampa icupa rimwe. Ngasoma. Ndayisomye nkumva akanyota karaheze. Bihera abantu turi kumwe. Kangurira irya kabiri.
iryo rya kabiri sinariga kuko naba nayihaze ego gacampa abantu bakinywera gaca ndamuha icupa ngo takuraba abana ego ngo bankubita jenyene ninaboreko ngo simburiranywe n'umugore ngo hokigera ego gaca ntaha none kabiri twari tuvuze ku kintu kijanye n'amajambere turetse izo mpuzu zoba zitakiboneka ubu ku bwinshi kuko hariho hamwe hamwe zishobora kuboneka n'ibindi biki ubona vyoba vyarahindutse bitumwe n'aya majambere ubona muri iyo myaka iheze vyoba vyarakorwa canke vyaboneka ariko uyu munsi bitagikorwa ibiboneka byo hambere nta bikiriho amajambere yariyongereye yego abantu baza baraharara utuntu nyene bikorera nyene turi mu bwenge bwabo naye ahandi yego jewe ibyo mbona ni byiza cyane indero y'ugwaruka nigoye indero y'ugwaruka iragoye bashaka kwigenda ko bonyene bigirira ibyo bishakiye hambere hahise nta mukobwa agenda umugoroba oya nabirabira n'iwacu hari umukobwa yagiye yari mukuru wacu agenda kuramutsa umugenda ataha bwije yego mawe yo kora ibishirira by'ibisate muzika rija mukubita twaba muzikirundi duca turiruka nawe yakubita yugaye umucari ugakwira inzu yose kaburi iyo duhungira basha kuva ico gihe nta mukobwa yigeze agenda umugoroba ngo shire umugarira akiri mu gahinga ibyo byashoboka mugabo urabona byarakuze none ugereranije aho hambere n'ubu ico gihe vyoba vyatumwa n'iki kugira ngo umukobwa ntagende umugoroba yari amategeko y'umuryango n'umuco canke kwaba ari nko gutinya abavyeyi oya kwari kubaha indero kugira bakure bamenyereye gutaha kare yari iyo ndero y'ico gihe uyu munsi naho uri kuraraba urafise abana urafise n'abuzukuru kandi harimwo abo bakobwa ugereranije n'ico gihe ubona uyu munsi naho vyoba bitumwa n'iki aho vyoba bishika ugasanga umukobwa aratashe bamaze kugarira ni amajambere nyene yiyongereye kubera uko iminsi iza niko ibintu biduga urabona n'ibidandazwa biguma biduga yego navyo vyari bimeze nk'uko rero urabona kera icyabituma batagenda ijoro baranka umukobwa byari shushu mugabo baramushyigikira ubu baramushyigikira kuko hambere ngo uwa byari shushu ngo baca kumuta musuma nyene yego agapfirayo mugabo ubu ni impore si umwana mu bandi ubaba umwana mu bandi urumva ko rero ibi bituma ni byinshi haba uko kuntu ibintu byagiye birahindagurika biduga kumbure hariho n'ubuzi usanga butandukanye abo bigeme baba bakora ubwo buzi rero bakora nabwo nyene bukaba butuma ashobora gushika muhira atevye ariko kumbure muri iyo myaka yanyu usanga atabikorwa byatuma bashobora nko gushika batevye bakora ugasanga bakorera nka hafi y'umuhana oya n'iryo tegeko ryariho kubera bahora bavuga ngo nta mukobwa agenda ijoro icyo cyo cyabituma niyo agiye yumva yari abatagurika agakora kugira ntibugarire atarashika mu nzu icyo nicyo cyabituma uyu munsi rero uri kuraraba ubwo rwaruka rw'uyu munsi woca urufata gute twofata ko atandero bagira canke twofata ko ari ubuzima bwoba bubi batuma abubu rero igituma yego inzara irababangamira inzara aho rero umuderaje kamuha agacupa aho ni inshuti mbe kabaye amuhaye agacupa gacamuha n'agashikake basha aho rero birakwiye azotaha hashakiye yego abaye inshuti ariko nyoko hariho akantu uvuze ubu nko ngaha nkariya mu bisagara hariho abana badashobora kuba botahura nk'iryo jambo agashikake na gake
agashikake nakanyama kajya batongera kugita. aha kumbure rero baca babitahura abari hariho abana baba basanzwe baba mu bisagara batumva utujambo tumwe tumwe badashobora kudutahura nk'ubu rero baratahuye baramenye ico arico agashikake canke umushikake nico kimwe byose nico kimwe birasa. hanyuma rero nyoko sabwe turavuze ku ndero y'ugwaruka turavuze ku mwigeme mbega ku muhungu naho vyari bimeze gute? umuhungu yatahukira ashaki umuhungu yatahira ashaki nta n'uwabikorako oya nawe ntiyahanwa ego hariho ukuntu bakunze kuvuga ko mu mico y'ikirundi umuhungu ngo iyo ariko arataha agataha bwije atahira nko ku bavyeyi canke agataha yuguruza ngo cari ikimenyetso c'uko uwo muhungu yoba ageze mu bigero ageze kubaka urugo rwiwe nibyo? baramureka nyina akishyira akizana hanyuma bagaheza rero kumurengera bagaca bamusohora bamaze kubona yamaze kugera muri ivyo bigero mu kumusohora ego babanza kumuha ahantu yubaka urugo yimbirimbi yongera yisobaniriza yemwe baca bamuha aho yubaka kubaka yabanza kubaka urugo uruzitiro abanyagisagara baca bavyita ngo n'urupangu niho baca banabitahura neza cane bamaze kubona rashoboye urwo rugo bagaheza baca bamuja kumukwera kumuronderera umugore akubaka urwagwiwe bagaca bamuronderera umugore y'abakuze yaba yamaze kugera mu bigero hanyuma rero tugaruke kandi kuri aya majambere nyene tubona uyu munsi mbega umukenyezi nawe ari mu rugo uko yarabayeho ico gihe nuko yoba abayeho uyu munsi hari itandukaniro ryoba rihari hari nk'umwidegemvyo yoba ico gihe yari afise ubatagira canke ico gihe atari afise uno munsi yoba afise? umunarugo hariyubahiriza umukenyezi wo hambere yaja kwahira ivyatsi agasezera mu nzu akajisha inkoko ibirago ugasanga yarajishe abantu baza inzu yose igakwirwa no gusasa ibirago mugabo ubu amajambere yaraje ubu rero ivyo ntibikibaba baje kanini ufise agatebe amajambere nayo nyene nayo handi baca bakubita umusezero nk'imbere y'iziko ahasigaye rero bagasesako ikirago hanyuma rero bagakubita urubumbiro rugarura nyamusezero ko niko vyari biri hanyuma ku bijanye n'ubutware uyu munsi turasanga abakenyezi mu ndongozi z'igihugu ugasanga umukenyezi n'umukuru w'umutumba ni nyumba 10 hariho naho usanga abakenyezi ari ba mustanteri abakuru b'intara babura amatari canke mu bushikiranganji ugasanga hariyo abakenyezi mbega aho hambere vyari bimeze gute? nkuko bibona nyene hari abakuru bugenda gusumbasumbana harabaye umukenyezi ku mukuru w'umutumba akaba n'icegera ciwe ico gihe muri iyo myaka hakaba n'umugabo nyene umukuru w'umutumba n'icegera ciwe hanyuma hakaba umukuru w'agacimbiri n'icegera ciwe bikaguma bikurikirana uko nyene none abakenyezi baraja mu ndongozi ico gihe bakaja mu batware nkuko ubibona ubu nyene naho bene n'incange nico gihe zari incange nyene hanyuma mu bashinga ntahe naho nko kwatira abashinga ntahe abakenyezi barabamo barabamo nyene bakatigwa aho batatigwa ntihaba umukuru w'umutumba ariwe yari umutware n'icegera ciwe sibo baza kwatira nyamuntu agomba kwatigwa bakabaga bakagira ibintu vyinshi bazimana bakagira umunsi mukuru
n'igihe jewe natigwa hari hahetswe na toriya wewe waratiwe nawe uri umushinga ntahe hari hahetswe na toriya haraje abantu benshi cyane bakarerura bakabarerura gome bakagarerura bahetse abana ariko ngira kuva ubwa mbere hose mu myaka y'imbere yawe ngira siko byamye ko abakenyezi baba baratikwa ibyo sinzi nobimenya kuko ibyo nibyo nabonye ibyo ntabonye ibyo nibyo nabonye abakenyezi barabakira hariho nawe warafashe intahe yego nari imbere nari mu Nyagacimbiri gome nakurikiwe ku mutumba ego haba urumva hariho komite ya komine hakaba n'umunyagacimbiri cyane nakubaye n'amagara make ego naciye ndabisaba data barankura none ko abashinga ntahe usanga bagabuye mu migwi ugasanga hariho abitwa ngo ni ab'imbere kumburengira ngo n'abakurikira sinzi ingene byubatse wewe uba warujejwe iki cyane cyane muri ubwo bushinga ntahe mu gacimbiri nakoresha abo bakoresha ku kivi rusange ego hanyuma mu bijyanye no guca imanza naho mu guca imanza numviriza mu bandi hariho abandi bari imbere hariho abari imbere ariko kumbure ngira warashobora gufata ijambo na wewe bivanye n'urubanza ingene rumeze narabivuga nyine none abakenyezi batiwe nabo nyene barashobora guca imanza nk'abashinga ntahe nyene badicira nk'aho bakoze ikivi rusange niho baheza bakaruhereza yego mwacitse ikivi rusange ubu bavuga ngo ni ibikorwa rusange ariko kumburengira ni bimwe none ganyoko dufatiye nko ku karanga k'igihugu cacu cyane cyane ku rurimi kavukire ururimi rw'ikirundi mbega hari ibyo ubona byoba byarahindutse ufatiye ku kuntu urwo rurimi rwoba rwaravugwa muri iyo myaka n'uko ruvugwa uyu munsi ubu naho byahindutse ntibyahindutse kanini gome oya ururimi rw'ikirundi rwama rwa rundi ariko hariho nk'amajambo ushobora kumvamwo ntutahure oya ikirundi ni kirundi riravuga ikirundi kiragoye kuvuga kandi kitagoye kiragoye kandi kitagoye urumva abantu barivugira ibintu bishakiye mugabo ikirundi kikaguma ari cyakindi mugabo abantu bakavuga uko bishakiye bonyine ubu nk'umuntu muri ko murayaga mu kirundi nk'umunyagisagara ndazi urafise nk'abuzukuru bashobora kuba baba mu bisagara sibyo nk'iyo muri ko murayaga nta kantu ashobora kuvuga ntukumve icyo yashatse kuvuga jewe nigereye amanuka noza ndabitegera ibyabo nk'umuntu avuze ngo gusarisha watahura icyo yashatse kuvuga nta na kimwe womenya umuntu avuze ati yampaye icupa ry'ingazi wotahura icyo yavuze nta na kimwe kubera egome atashuri nigeze nkubitiramwo ibyo ntumva ni byinshi ibyo ntamenya ariko hariho ibyo batigisha mu ishure ariko usanga kenshi ikirundi hariho abagifatanya n'izindi ndimi ugasanga ariko aravuga yacishijemwo akajambo k'urundi rurimi turetse ikirundi nta rundi rurimi woba waragiriwe amahirwe rwo kumenya oya uwo mu mbundubundu nyene niba kwigumira mu bitoki ntiwize ikiratini nta shuri nagiyemo nize muri yagamukama wize muri yagamukama ego muri yagamukama nta kiratini babigisha n'ubu ntacyo babigisha nta n'akaririmbo k'ikiratini wigeze umenya ariko kumbure nubwo biba biri uko uragerageza kuyaga n'abantu kandi mugahuza ariko abo munganya imyaka bo canke kumbure abatagiye baratembera hatandukanye bo ikirundi bo baba bakivuga neza barakivuga nyine ababizi jewe sintembera ngo nje mu bindi bihugu
oya tukiriko turayaga kuri ico kijanye n'akaranga mbega inyambaro nayo twavuze ku bijanye n'inyambaro ko bambara impuzu z'ibiti nawe wanatuyagiye yuko wanakomye impuzu ndetse n'abavyeyi bawe bazikoma hambavu rero yuko bambara impuzu z'ibiti uno munsi zoba zitagwiriye mbega ku bijanye n'uburinganire bw'izo mpuzu ingene zoba zarangana kwambara umuntu ngo yikwize yaba umuhungu canke umwigeme ugereranije n'izo nyambaro z'ico gihe n'iz'uno munsi ubona hari itandukaniro ryoba rihari yaratandukanye nyene ubu ko wayambara ikabegera nawe bindi vyahibaraza ushaka yuko impuzu imwegera iyo y'igiti yagura isoro y'amavuta agasigako nayo ubu ni gukubita mu mazi ikiyambarira aho bitandukaniye rero naho usanga impuzu yoroshe nayo hambere byaragubarara ushaka ko yoroha agasiga amavuta kugira yorohe nayo ubu rero ubu nibyo byiza kubera impuzu yiguze usanga ikwegera yarazibaraza hanyuma ku bijyanye n'ubugufi cyangwa uburebure bw'impuzu nabwo no kugira no kwambara urabona abantu ntibangana hari mugufi na muremure muremure yagira impuzu nyine ishika ku birenge ushaka gufiya nawe kuko ari mugufi akagira iyo gufi nyene bigera ku mirundi ariko hariho izo ubu bambara abantu bisumbuye bakuze bakabona kumenga bozita impenereza izo mpenereza zikunda abakobwa impenereza zikunda abakobwa nibo nayo abantu bakuze ntabo mbona bambara izigera hejuru aho hambere mu bigeme b'ico gihe nta mpenereza bambara oya barambara abanyene bakikwiza kubera bambara impuzu bita ngo uruyonga bakarukekeza hamwe umenga basha yoroshe gose hamwe umenga no kayungiro bakambara rero ubwo ruyonga nibwo baca baheza bakambara bagakigera ariko nta wambara iyidateye isoni kumwe oya nacyo bahurira oya zempenereza zije vuba hanyuma abahungu nabo abahungu amapatara amabutura niyo banke utaronse ibutura yarafataga kwemu gafundika gutya nka kujya kurubega akenyeza no mu n'igihe bicaye tuga hariho umuhungu yari yambaye impuzu bahuti ngo barayifashe nawe cyarayikura yiruka uko yamye bahora bivuga bayirutse uko yamye nabo nicyo bakundaga no kwambara aho yanuye umwaka yiruka uko nyene yo ariko kumbure ubu nayo amajambere arafise ico yarafashije byinshi ahubwo none ko amajambere yoba yaraje tukaronka ubwo bwoko bw'izo nyambaro bw'izo mpuzu ko amajambere yaje tukaronka ubwoko bw'izo mpuzu izo zindi nk'izo z'ibiti twoziheba burundu cane zarahebwe zoba zikigaruka twaba dusubiye mu bubi kubera iki zari zigoye boyikurahe kuri ubu babyicaguye bigahera ariko hariho aho zikunda kuboneka buke buke nko mu turiko turaraba nka bajya batimbo hari igihe usanga baba bazifise bajya bavuza ingoma abavuzi b'ingoma bambara uduhuzu twirikwemo nyene bafundika gutya usanga niho tubabereye umuganda w'indanga ni ikiganiro kituyagira ibijyanye n'akahise k'uburundi imico n'imigenzo y'abasokuru bacu baho hambere hano bishaza biduga we mbazano z'urwamo twigire harageze nyamara mbazano z'urwamo we mbazano z'urwamo we reka rero nibutse abariko baradukurikirana abakunzi b'isamirizi isoko FM muri ahatandukanye k'uyu munsi twagendeye mu ntara ya Karusi muri komine Gihogazi ku mutumba Ruganira aho turiko turayaga n'umutamakazi Bacegetere Leocadia
Yudita na Yudita kariko bibi nategetse nuko no kwikete ry'ubukirisu murumva rero ko turiko turayagana no mutamakazi bacegetere Leokadiya Yudita abakuru uyu mutumba wa Ruganira muri komine Gihogazi ariko aratuyagira ku bintu bitandukanye none Kanyoko ugereranije canke uri kuraraba ingwara zoba zarahaba muri iyo myaka ucaruka n'uyu munsi turumva ibiza twarumvise ibiza haraje vya malaria haraje za corona haraje izitwa za Ebola mbega muri iyo myaka ucaruka vyoba vyari bimeze gute ibintu bijanye n'ingwara ikintu cyari gikaze cyane byari bihara ingwara y'ibihara ibihara bidomagura ku mubiri ukamenya n'ibikomere umubiri wose ego akaba n'ibikomere wiyaje ihere ku mubiri ryaca ritonora ego rikamwa umubiri wose hakaba rero n'inkorora bagira ngo ni inkorora za kanira ego uyigwaye baravura bikanka bagahapata kurondera intuza moya y'inkware akaba ariyo baturira bakamuha ikabona gukira naje narayigwajije ntuze tarasisi egome akorora ari nkaharya akaja aragenda gutya gushika hamara urugo rwose ari ugukorora egome agenda gutya hanyuma rero iyo nkorora urosa amoya y'inkware watomboje ukaronka bayihiga yakikira hari amoya y'inkware waturiye ukamuha karikata yababuye arigate urigate ifu yego umunyota wayo moya ko niko rero izo ngwara zari zikariye abantu none ubu rero inkorora isanzwe ijanye kwa muganga urahita igakira egome ariko ico gihe warutse mbega ibitaro bimaze kuboneka ibitaro nta vyari bwahabe mwaca mwivuza gute bahera baja mu vy'ikirundi amababi y'akawa inkaratusi nizo baheza bagasabika bakaja baraha umwana hari uw'Imana igifashije agakira egome amababi y'akawa aho mu kirundi muga haba hariyo umuvuzi yaba ari umuvuzi asanzwe azi iyo miti canke uwo ari we wese yaba asanzwe azi imiti ivura ingwara kanaka akagenda naho uri umuvyeyi w'uwo mwana ukigenda ukaha wewe nyine ukavuga ukamwa igakira nta ngwara zashobora kunanirana zabaho izinanirana nazo ego baca bagiye bagira ati ni urupfu rwaje urupfu rwaje bagerageza ivyo vyose ivyo mw'ijamba bikabura ego baca barekerana gahera yo ariko hariho abo twumva ngo n'abapfumu icyo gihe bari bahari abapfumu barahamye kuva na kera reka barahamye mama ihora nyiganira ego inda yari kunkurikira ngo yaragiye ku mupfumu nawe dawe akaba araharitse aheza agenda ngo wewe agafaranga kamwe wigira ino aregera ngo wewe ngo inda yawe ngo intuze ngo umutamana ngo yambara urya mwana w'umuragi ngo yahora yifuka mu gitondo ngo bawuhavye mu mugina ngo none ngo uraheza ngo vyoba vyibwimbwe ngo akaza mukazanana nkavuga uti umuti ngaja guteka kuri nyamugina nyene ngo noneho inda yawe izogaruka ngo azabibwire dawe sinjerayo ego yanda yavuye imuheramwo nyene kandi ngo yari imaze amezi 8 byarajaye ntiyavuka bari barayiroze bumva uwo mutabana bahavye muri uwo mugina nzo cyatumye apfa ariko rero abo bapfumu nkuko nari ndabivuze abapfumu twumva ico gihe nkuko nawe ubivuze kuva kera bari bahari muga hagenda yushaka witura umupfumu yaba kwaba ari kushaka kwiwe agaheza akamutunganiriza nabo bikunda
urumva na dawe ko bayikwanka mawe byapfuye bipfana na nyanda kuko dawe yasi kugenda none rero abapfumu baraheze bagafasha uwubituye wese bakamufasha nk'uko abyipfuje abo bikundiye byarashoboka abo bidakundiye nawe rwaba ari urupfu uwo bidakundiye yaraheza agaca agashengera nyine none bo bamenye imiti gute nk'ubu nka wewe tujanye nko mu ishyamba wonyereka imiti ukambwira uti uyu uvura iki ibyo naho urambona abo hambere bahana sinobyaha nawe wovyaha erega nawe uri uwo hambere kuko urakuze cyane mu myaka irenga 80 ndakuze nyine yamwe ari kwidarurahera gutya nk'uko rero muri ko muradukurikirana murumva ko ikiyago cyacu n'uno mutamakazi cyaryoshe cyane ariko aratuyagira ibitari bike ndabibutse ko muri ko murakurikirana Isamirizi Isoko FM aho yagendeye ku mutumba wa Ruganira muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi tukaba turiko turayaga n'uyu mutamakazi Bacegetere Leocadia afise imyaka irenga 80 mbega nyoko tugaruke ku kintu kijanye no gusenga aho hambere ugereranije ugusenga aho hambere n'uyu munsi hari itandukaniro ryo bari hari uravye nk'ingene mwarutse musenga canke abari imbere yawe abagukurira nawe ugaca ugereranya na twebwe abuzukuru bawe b'uyu munsi ubona ugusenga hari itandukaniro ryo bari hari canke hari ico bihuriyeko abakirisi bo hambere bari bameze nk'abitanze barasenga cane yego hari n'ababatirije imugera babino mu gitongo none umukirisi wubu hari umukirisi yoje mugira gusenga oya ubu ngira no kubera amasengero yaragwiriye ubu rero naho amasengero yatwegereye abasiba n'impaka ni benshi kandi batagwaye yego ni benshi mugabo hambere uwasiba yaca yiyandika kumenga aracumuye yacabona kumenga koze icaha none ubu bisanzwe mbega none turetse aya masengero yagiye araza bakubaka amasengero abantu bakahahurira imbere yaho mbega warutse aya masengero agwiriye ahari y'imugera Eklezia Katolika kuyimugera ayindi namenya yuko ihari yashani wari umaze kuva ino mu Gihogazi ugiye gusenga imugera yagenda wabubareka nimugera hagenda abo hambere nye abo bakera bari imbere yanjye abari imbere yawe mugabo jewe narutse iyi sengero mu gitongo imaze kubaho natanguye kwiga ati amashuri yayagamukama imvura ikirunze gutya batararikurayo niho natanguriye n'ayandi masengero ari kure je ntayo nagiye nayo wagiye ariko kumbure hariho ibyo bavuga byo kubandwa warutse bigikorwa bari barabihagaritse kubera kumurengera haje ubukirisi bari buhamaze kugwira yego watubariye rero ko wavutse ku ntwaro ya cami kandi hongera gushika uno munsi turi mu ntwaro ya demokarasi hatwara abakuru b'ibihugu nirihe tandukaniro ubona hagati y'intwaro ya cami n'izi ntwaro turimwo z'abakuru b'ibihugu biratandukanye kubera turarya tukaryama ku ntwaro ya cami byari bigoye cyane mu kuja aho bavuga ngo baja ku rusange babasanga muhira nade barantwaraguriye mu butanda bagira ngo dawe ntihari nawe yigiriye kera bakakutubangurura umwana wasigaye mu gitanda wabugowe agagubangura n'abantu mu kuja gukora rero bahengera saa 10 bagaca bashusha bagaca biruka
bwa bwana busigaye gasigara barabagobangura bumviriza ko ari ukuza ariyo. Yego none ibyo byakorwa nabande hariho muri ico gihe hoba hariho nk'ubukoroni bwa kavantara bo baba ari bo babituma canke byatumwa nyene n'intwaro ya cane? Byatumwa n'intwaro kugira ngo abantu babanguke ku bikorwa. Ushaka gukora iyo niwe yacika ijoro gaca yiruka. Nayo bashaka gukora nabo baratonda nyine batumwe n'abarongozi babatwara. Kabaza kubereka ibikorwa bakora. Ariko uyu munsi mwe muragenda aho muba abaje ku kivi rusange baragenda aho gikorerwa ntawe baza gutora muhira. Oya. Yego. Ubu ni hari sawa. Ubu ni hari sawa. Mukomeje rero kumviriza isamirizi Isoko FM aho yagendeye mu ntara ya Karusi muri komine Gihogazi ku mutumba wa Ruganira. Ndabibutsa ko ari Jewe Fulgence Twagirayezu. Ndabibutsa ko ari Jewe Fulgence Twagirayezu turiko turayaga tukaba dufise n'uyu mutamakazi ariko aratuyagira ku bitandukanye nk'uko mwagiye murabyumva. Nyoko turiko turaraba tugereranije nko kuri ibi by'intwaro nyene uyu munsi haraba ibyitwa amatora mu gutora indongozi. Muri ico gihe cyo ku ntwaro ya cami byoba byagenda gute? Bagenwa n'umukuru nyine abarongoye niwe yatora. Umukuru niwe yagena. Niwe yagena. Akadaritorera nyene ababona shima. Wenyene. Mugabo birinda guca mu nama hari benshi. Bakagena uwo bashimye ari benshi. Nawe kera umukuru niwe yitorera. Yego. Uwashaka. Yego. Kandi abanyagihugu nabo nyene ubu nibo baje no kwitorera. Nibo bitorera. Ico gihe mwebwe ntimwanabimenya. Oya. Bazabumva gutwarwa na naka. Yego. Babashikiriza indongozi mukayubahiriza uko nyene mutazi niyo yatorewe. Umugabo barabakoranya abantu akaba aribo batora. Yegome. N'ahandi bagira ngo komite ngo hari komite ya komine. Yegome. Hakaba na komite y'agacimbiri. Yegome. Abo batogwa komite y'agacimbiri yakitora bo ku mutumba. Bikagenda uko nyene. Yego. Uramaze kwitabira amatora wewe atari make nk'ay'umukuru w'igihugu? Jewe ntavyo ngishoboye naramaze ku. Mugabo uramaze kubikora? Yego. Nabikoze nyine. Ariko mu bami bagutwaye wabamenye uko nta numwe wigeze utora? Isi nareka gutora. None nko kuri Peter twarinda gutora. Yego. Kuri Peter. N'utwa mbere bamenye gutora batorera mu makoraniro. Naye handi waje wumva bakubwira ngo mukuru ni naka. Muga abantu muri iyi myaka tugwijije ya vuba barakoranira nk'ahantu bakagira nk'ubupindo. Yego. Ngo dutoye naka ugasanga yaranditswe kandi bagaca baharura amajwi. Ubu rero niho byabaye byiza. Bakora nk'ubupindo. Yego. Nyoko imbere yuko turangiza ko twakugendeye turabuzukuru bawe. Reka tugusabe utubyinira akaririmbo, utubyinire akabyino kamwe. Muri twa tubyino twa kera tugiye tubyino usanga turyoshe mugabo ariko ntizukunda kutwumva kenshi. Reka rero tugusaba utubyinire nyoko akabyino kamwe mutwo mwahora mubyina. Tubyinire akabyino kamwe. Sinabyibagiye ndacyabimenya gasa. Gerageza wibuke nyoko. Tubyinire. Ngo hari umugabo yubakuye ngo yakita ibiyiko ngo arapfundakura agira ibirahuri aramenagura utawumva iyo ntimba yantaye kure nyamubekwa n'inkindi yambaye rusoni
ngo hari inyenyeri yo kwa Gitoroni. Tubwira ingene bitabira dushe tugufasha. Bitabira ngwiki. Nyamubegwa n'inkindi yambaye rusoni. Nyamubegwa n'inkindi yambaye rusoni. Uko nyene tera rero dushe twitabira. Ngo hari inyenyeri yo kwa Matara niyo yakira hose igasumba itara. Nyamubegwa n'inkindi yambaye rusoni. Ari umugabo yubakuye ngo yagize ibiyiko ngo arabundakura akiri ibirahuri ngo aramenagura uce wumva iyo ndimbaye naye kure. Nyamubegwa n'inkindi yambaye rusoni. Urakoze cyane reka tugukengurukire. Reka tugukengurukire urakoze cyane hanyuma ucugira kusezera abariko baratwumviriza. No nasezereye sinahejeje. Ariko rero nyoko ngarutse kuri ibi by'izi mbyino hari itandukaniro ubona ry'imbyino mwabyina kera n'izi ndirimbo twumva uno munsi. Indirimbo zumva uno munsi yego ziranezereye nazo hambere zitari ziryoshye nk'uko bazibyina izo muri iyi myaka nizo ziryoshye. Izo muri iyi myaka nizo ziryoshye gusumvya iza kiriya gihe yako wapi ibyo bavuze. Nayo ubu rero bakurikirana yego ibyo amajyambere nyine y'ubu hariho ubu nabyo bimeze neza nyine. urakoze reka tugukengurukire kuri aka kanya waduhaye tugushimire cyane Isamirizi Isoko FM igukengurukire no kumwonga no kumugezi ku bumenyi wadusangije tugusabe wikebanure abari ko baratwumviriza ubasezera. Yemwe ndabasezeye ndabifuriza amahoro ya Yesu Kristo kurikirane neza akazi mwiyemeje kugira ngo Imana ibonereho kuduhezagira yongera ibahezagira musabire nanje ndabasabire tugire Kristo. Naganze Kristo urakoze cyane nyokuru urakoze cyane ku kanya waduhaye nkuko nayemejeje kubivuga natwe turagukengurukiye kumbure twese tuzosabiranira uzodusabira natwe tugusabire. Reka rero nibutsa bariko baradukurikirana ko mwariko murategayo mpikiganiro umuganda w'indanga cariko kiremeshwa na Jo Fulgence Twagira Yezu. Ndabitsa ko twari twageneye ku mutumba Ruganira muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi akaba ariho Isamirizi Isoko FM yasanze indanga umutamakazi baracegetera Yudita Leocadia ari nawe yari karatuyagira ku bintu bitandukanye nkuko mwavyumvise. Reka nanje hanje ndababwire nti nagahwane Isamirizi Isoko FM ibandanye iri kumwe namwe kandi namwe mubandanye muri kumwe natwe aho muri hose na hose ibihe byose mugeraho muba mwubahwe mubegwe mwarabereho. cyari ikiganiro umuganda w'indanga. Umuganda w'indanga ni ikiganiro kituyagira ibijyanye n'akahise k'u Burundi, imico n'imigenzo y'abasokuru bacu baho hambere. Bano bishaza biduga we mbaza nuzurwa mutwigire harageze. Yamaramba zanuzurwa muhe mbaza nuzurwa muhe. Zantumagije zantumye ko amagambure ngo akana kinka karashonje. Yagikibabaje umwungere kimutura mu ntara tabaye basha.